Reka ndabaramutse nanabahe ikaze mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ya ICTV. Ni shene yabemereye kuja bashikiriza amakuru atandukanye nk'uko mubizi. Tubashikiriza iziba zivugwa cane ariko tugashimika ku nkuru zivugwa mu vya politike n'umutekano, mu gateka ka zina muntu, izivugwa mu kibano n'ibindi vyinshi biba vyagiye biragarukwako. Ibihe vyiza rero kuri mwese tugira tubane muri ano makuru. Ni amakuru yihuta, harimwo inkuru zibabaje, harimwo iziteye agahinda, harimwo inkuru z'akamaramaza, ariko hakaba harimwo n'inkuru ziteye ubwoba ku bakurikiranira hagufi ibibera mu Burundi. Muraza kumenya vyinshi cane ku biriko biravugwa, inkuru tuba twavanye mu masoko yacu agiye atandukanye. Nizere ko wamaze gufyonda kuri subscribe kugira turajucikanwa n'amakuru n'ibiganiro dutambutsa umunsi ku yundi. Tuba dufise inkuru nyinshi zigenda ziravugwa. Kano makuru yacu tuyatangurire kuri ino nkuru y'umubabaro. Ni inkuru ibabaje cane, ni inkuru y'urupfu rwa Benoît Ndorimana, ni umukuru w'umugambwe Paribu, akaba rero n'umurwizatunga yakoze vyinshi mu gihugu c'u Burundi. Ni umuntu atazokwibagirwa mu mateka y'u Burundi, ni umuntu abarundi bavuga ko babuze incabwenge kandi umuntu afise ico yamariye igihugu. Muti Benoît Ndorimana ni muntu ki? Izina ryiwe ntiryari rizwi cane, ariko aho bita Chez André i Bujumbura abanyagisagara nka bose barahazi kuva kera. Uyu muhisi niwe yari nyeneho, yarazwi kandi nk'umukuru wa Silence Sogeyare. Reka mpere kuri kano gakuru naho turiko tuvuga ibibabaje. Kera tukiri muri kaminuza y'u Burundi, jewe nayinjiyemwo muri nzero mu 1998, hari inkuru bakunda kudutera. Ico gihe u Burundi bwari mu ntambara. Intwazangabo mu gisirikare zo ku rwego rwo hasi kuva kuri suriyetona gushika kuri komanda zaba ahanini ku birindiro mu mitumba zihanganye n'abaroberi. Neho badutera inkuru y'umukapitene yamanutse kubera inkumi yiga muri kaminuza Bujumbura. Kapitene yarahejeje gutora umushahara, maze nkasaba ya nkumi ko yotoraho yipfuza hose ngo baje gusangira. Inkumi yari imaze imyaka yumva kuri Chez André nk'ahantu hadasazwe, iti igihe co kuhabona kirageze, maze hasaba kapitene ko baja kuri Chez André. Intwazangabo ihejeje gutora umushahara yari izi ko nawenu ico bofata cose yokiriha. Baragiye barapfunguye baranyoye, fagitire ibiraje. Kapitene abonye fagitire arumigwa, asanga isumba umushahara wiwe wose. Nk'intwazangabo yiyemera, ararya umutima amenyo nk'uko atakibaye, arabaza umwigeme ko ashaka kwiyongera, ubundi ati nakwije n'ukuri. Kapitene amutumirako taxi, arayiriha, anamutekerera n'amafaranga yo kwifashisha. Umwigeme ati umugabo n'uyu pe. Umwigeme amaze kugenda, kapitene arahaguruka aba nk'uwitaba telefone, amera nk'uwutembera ariko aritaba, nuko abona ageze ku irembo rya Chez André, aca atungwa nayo yameze, abakize gutyo. Umwigeme ntiyigeze amenya ivyasigaye biraba. Ubukurikira asubiriye kuraba wa mwigeme, kapiteni yagize ati ubuheruka niwe watoye ikibanza, uyu munsi naje ni jewe. Ivy'iyo nkuru sindazi ko vyoba ari vyo, ariko abayitubwira canke bayitubwira kugira batwerekeye ingene kuri Chez André cari ikibanza c'abakuru n'abatunzi gusa. Aho rero niho kwa Benoît Ndorimana aherutse kwitaba Imana. Vyumvikana ko ari umuntu adasanzwe kandi yarazwi cane. Iyo rero Benoît Ndorimana yakaba yari n'umunyapolitike atigeze yoroherezwa n'intwaro zitandukanye. Mu vya politike, mu mwaka w'1989 ku ntwaro ya Perezida Buyoya, Benoît Ndorimana yarahagaritswe n'iperereza ryitwa Sûreté Nationale. Ico gihe yarapfuzwe umwaka urenga, yongera rero anyagwa amatungo yiwe na cane amafarumasi yari afise ahatari hake mu gihugu. Ico gihe
yaragirijwe ko ashaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Buyoya. Mu 1992 naho nyene, igihe hahagaritswe umushikiranganji w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Cyprien Mbonimpa, Benoît Ndorimana yarasubiriye arafatwa, yagirizwa ko yarasangiye na Mbonimpa umugambi wo gutembagaza Perezida Buyoya. Mu mwaka w'1994 Benoît Ndorimana akaba ari mu batanguje umugambwe Parena wa Perezida Bagaza. Nk'umunywanyi w'uwo mugambwe yarahagaritswe n'iperereza mu 1999. Mu mwaka w'2001 naho Benoît Ndorimana yarandikiye umuhuza mu biganiro vya Arusha Perezida Mandela, amumenyesha ko yipfuza gutwara ikiringo ca mbere c'imfatakibanza kivuye mu masezerano ya Arusha. Ibi vyarababaje Perezida Buyoya, maze Benoît Ndorimana aca ararementanirizwa ivyaha bidasanzwe, arapfungwa mu mpimba. Mu nyuma, imbere ya 2010, Benoît Ndorimana yahavuye ava muri Parena ashinga umugambwe wiwe witwa Paribu. Uwo mugambwe wari mu yitavuga rumwe n'ubutegetsi. Muri Nzero mu mwaka w'2015, Benoît Ndorimana yagiye hamwe n'abarongoye iyindi migambwe indwi bashinga urunani Ranake rwashaka kwitoza mu matora ya 2015. Mu bari kumwe muri urwo runani harimwo Agathon Rwasa, Charles Nditije, Jean Minani, Aloyizi Baricako n'abandi. Ariko runo runani ntirwaramye, abarugize baravanye, mu nyuma Ranake iba umugambwe wigenga. N'intwaro ya CNDD-FDD yaramupfunze. Nkaho muri Nzero mu mwaka w'2017 Benoît Ndorimana yarahagaritswe n'iperereza. Ico gihe umushikiranganji Emmanuel Niyonkuru yari yaraye agandaguwe. Umushikiranganji yishwe ageze ku rugo iwe mu gihe yari yagorobereje kuri Chez Andre. Ni naho yakunda kunywera. Nk'uko vyama iyo ubutegetsi bwa CNDD-FDD bugandaguye umutegetsi, buca burondera inzirakarengane bubeshera. Benoît Ndorimana yahavuye arekurwa haciye iminsi. Turamaze kuvuga kenshi ibinyegezwa bijanye n'igandagurwa rya Emmanuel Niyonkuru. Hari n'inzirakarengane imaze imyaka mu mpimba ngo nuko ari umwigeme yari kumwe na Emmanuel Niyonkuru igihe yicwa. Ariko turafise ivyemezo ko uwo mushikiranganji yagandaguwe n'ubutegetsi. Mu vyamwishe hakaba harimwo amabanga ajanye n'itanguzwa ry'ihinguriro FOMI. Perezida Nkurunziza na General Bunyoni bari bafisemwo umutaha ukomeye. Ashengeye haciye amezi make havuzwe ingene ishirahamwe Société Générale d'Assurance et de Réassurance SOGEAR ribangamiwe n'ubutegetsi bwoba bufise umugambi wo kuryugaza kugira amashirahamwe nk'ayo yashizweho n'abategetsi b'iki gihe aronke abakiriya. Turahujije umuryango w'umuhisi Benoît Ndorimana. Uyo akaba ari umuntu yari umugabo aryosha ikiyago kandi akunda igihugu, afise vyinshi yamariye u Burundi. Umukenyezi wiwe umudagikazi yitwa Verena Ndorimana, nawe nyene akaba yarakoreye vyinshi u Burundi, harimwo Fondation Stam ifasha abatari bake. Abantu nk'aba si benshi mu gihugu. Turahujije umuryango wa Benoît Ndorimana, Imana ube hafi muri bino bihe bitoroshe. Umuhisi turamwipfurije kuruhuka amahoro, yitahire nk'intwari yarakoze ibitari bike kandi azokwama yibukirwako. Turiko turavuga ku nkuru zivugwa nanone, tubanze tugaruke kuri bano bantu banyurujwe. Hari abagabo batatu abo bagabo batatu bagira bakwiza amezi 6 batazwi irengero ryabo. Umwe ni umupolisi Caporal Chef Nestor Ndaruhekeye batazira Mandela, yarasanzwe ari umushoferi kwa komiseri w'igipolisi mu ntara ya Rumonge. Yundi ni Nestor uwo Nestor Ndaruhekeye akaba avuka ku mutumba wa Buringa muri commune Muhuta intara ya Rumonge.
arubatse urugo rwiwe ruba mu Ruziba muri zone ya Kanyosha mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Uwa kabiri ni Reverend Pasiteri Tharcisse Ndayiragije, asanzwe ari mwene wabo wa Caporal Chef Nestori Ndaruhekeye, base baravukana. Tharcisse Ndayiragije nawe nyene akaba avuka ku mutumba wa Buringa muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. Tharcisse akaba arongoye ishengero Eglise Evangelique Saint Frontiere, uyu nawe akaba yubatse urugo rwiwe ruba i Buringa muri komine ya Muhuta. Uwa gatatu ni Aristide Nitunga akaba asanzwe ari umwigisha wa Tharcisse Ndayiragije, ni umwigishwa wa Tharcisse Ndayiragije. Aristide Nitunga akaba yakorera microfinance Hage Family, akaba avuka ku mutumba wa Kizuga muri komine Muhuta mu ntara ya Rumonge. We akaba yarakiri umusore, azwi nk'umuntu asenga cane. Aristide Nitunga akaba yaba ku Musaga mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Bano bagabo bose babuze uburengero ku igenekerezo rya 18 kwezi kwa kane umwaka 2024 mu gisagara ca Bujumbura. Twaratabarije Nestori Ndaruhekeye na Aristide Nitunga ariko amezi 6 agira kwire atagakuru kabo. Harigeze gukwiragizwa ko bapfungiwe muri documentation y'Ubujumbura, ariko ababo ntibigeze bababona. Ikindi kizwi nuko abo bagabo batatu ata bintu vy'imigambwe babarizwamwo. Ibura ryabo ryoba ryagenze gute? Gushika ubu biragoye gose kumenya ingene bano bagabo bafashwe, ikibanza bafatiwemwo ntawuzi ko boba banafashwe bari kumwe, ariko kubona hafatwa abagabo batatu b'amacuti bagafatirwa umunsi umwe, birumvikana ko icabajanye gishobora kuba kinafatiye ku muryango wabo canke bakaba bazize kuba bari kumwe. Kw'igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kane, Caporal Chef Nestori Ndaruhekeye batazira Mandela yari yamanukanye imodoka y'akazi Bujumbura kuyikoresha. Gushika ku mugoroba wa 17 z'ukwezi kwa kane, Nestori Ndaruhekeye akaba yaravugana n'umuryango. Umuryango wamubuze kuva ku wa 18 z'ukwezi kwa kane 2024. Imodoka yaje gukoresha i Bujumbura yayisize muri garage co kimwe n'ibikoresho vy'akazi, ariko igihe anyurujwe imodoka n'ibikoresho vyarakuwe muri garage bijanwa muri Beseri. Abamuherutse bwa nyuma ni abapolisi bo muri Beseri aho yari yagiye gufungura, bavuga ko Nestori Ndaruhekeye yitavye telefone aca abwira abagenzi be ko agiye kwitaba mwene wabo Tharcisse Ndayiragije. Yaragiye ntiyagarutse. Umukoresha wa Nestori Ndaruhekeye ntiyigeze amenyesha ko yatakaje ingabo, ntiyigeze amurondeza. Umuryango warituye abatwara igipolisi. Aho kurondeza Nestori Ndaruhekeye, abatwara igipolisi bihutiye guhagarika umushahara wiwe nk'uko boba bari bazi ko atakigaruka. Tharcisse Ndayiragije akaba yanyurujwe mu gisagara ca Bujumbura, aho yari yamanutse ajanye ibirego mu bushikiranganji bw'ubutungane. Tharcisse Ndayiragije akaba yari kuwaburana n'uwitwa Barangenza Sylvestre batazira Amabati, yari yaguriye itongo hanyuma rero arondera kuri munyaga. Tharcisse yaratsinze urubanza muri sentare y'intango ya Rumonge, ruca rwungurizwa i Bururi. Tharcisse ntiyavyemera ariko kwitura ubushikiranganji. Gushika ku mugoroba wa 18 z'ukwezi kwa kane 2024, Tharcisse Ndayiragije yaravuganye n'abaryango biwe ari mu gisagara ca Bujumbura, mu nyuma ntiyasubiriye kuboneka. Aristide Nitunga yaratonze ku kazi kuva ku wa 18 z'ukwezi kwa kane 2024. Ku mugoroba abo bana bararindiriye ko ataha barahebura, ariko baca bibaza ko yoba yagiye gukesha mu masengesho. Bagiye kubona ko atari vyo, basanze Bibiliya yiwe mu cumba. Kuva ubwo nta gakuru kiwe.
Kwinyuruzwa ry'aba bantu hari amakenga, inyuruzwa ry'aba bantu riratangaje muri garage aho Caporal Chef Nestor Ndaruhekeye yasize imodoka n'inkoho yiwe amaze kunyuruzwa. Ivyo bintu byarakuweyo n'ingoga bijanwa muri Beseri. Ninde yabikuyeyo? Komiseri wa Rumonge yoba yaciye amenya ko umushoferi wiwe anyurujwe? Yabibwiwe nande? Kubera iki tamutabarije? Kubera iki ataco yabwiye umuryango wiwe? Kubera iki mu gipolisi bihutiye guhagarika umushahara wa Caporal Chef Nestor Ndaruhekeye aho kumurondera? Abo bategetsi bose baboneka ko bafise ico bazi kwinyuruzwa rya Nestor Ndaruhekeye. Birashoboka rwose ko Nestor Ndaruhekeye, Tarisise Ndayirageje na Aristide Nitunga boba bafatiwe mu kibanza boba bari bahuriyemwo ku mugoroba wa 18 z'ukwezi kwa kane. Nk'uko rero vyavuzwe ubwa mbere ko boba bajanywe mu iperereza i Bujumbura, birashoboka rwose ko bafashwe n'inzego z'umutekano, ari navyo bisigura ko imodoka n'inkoho ya Nestor Ndaruhekeye vyaciye bikugwa muri garage. Kuba igipolisi carihuse guhagarika umushahara wa Caporal Chef Nestor Ndaruhekeye vyerekana ko mu gipolisi bazi neza ivyashikiye umupolisi wabo. Ninde azohava atanga umuco kuri bano bantu? Uwogira yandi makuru amenya asumbije aya tuyabashikirije kwinyuruzwa ry'abo bantu yo twandikira kugira tubashe kumenya vy'ukuri igicoba cinyegeje inyuma yiburwa ry'izo nzira karengane. Mu yandi makuru ari kuvugwa agezweho ni urupfu rubabaje cane rwa Joseph. Urwa Joseph akaba yarapfuye urupfu rubabaje kandi ruteye agahinda. Muti ibya Joseph byifashe gute? Byagenze gute vy'ukuri? Yarangiwe kuja kwivuza inshuro nyinshi aho yarapfungiwe, yaruhiye kwitaba Imana. No munyororo Nzigamasabo Joseph yapfuye inyuma y'imyaka 8 apfunzwe. Byose bikaba vyaturutse kurongo ibohero rya Bubanza yamwankiye keshi kuja kwivuza. Nzigamasabo Joseph yarafise imyaka 31. Yava muri site yabateshejwe izabo iri muri zone Musenyi, komine Tangara, intara ya Ngozi. Joseph yarafashwe n'abakozi b'iperereza mu mwaka wa 2016 bamufatiye mu gisagara ca Bujumbura muri quartier ya Nyakabiga aho yaba kumvoza akazi. Bamwagiriza kuba yaragiye mu myiyerekano yabaye mu mwaka wa 2015 yo kwiyamiriza ikiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza kitari gikwije amategeko. Abakozi b'iperereza bagiye gufata Joseph baciye bamutwara mu biro bikuru vy'iperereza mu gisagara ca Bujumbura aho yapfungiwe indwi zibiri. Baca bamwungururiza mu ibohero rikuru rya Mpimba. Mu nyuma yararengukijwe imbere y'ubutungane aciribwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, yagirizwa kuba yaragize uruhara rukomeye muri iyo myiyerekano. Mu mwaka wa 2022 niho Nzigamasabo Joseph yakurwa mu ibohero rikuru rya Mpimba aca yungururizwa mu ibohero rikuru ry'intara ya Bubanza. Aha ntivyamworoheye kuko arinze yitaba Imana ariho yaragipfungiwe. Urupfu rwa Nzigamasabo Joseph muribaza ko bagwaragenze gute? Muri iryo bohero rya Bubanza Joseph ntiyigeze yoroherwa na gatoya. Yaraharwariye bikomeye, kenshi agasaba ko yotwarwa kuvurizwa hanze, ariko urongoye ibohero Samuel Kayanda aramwankira. Joseph yarafashwe n'indwara yo kuguma akorora cane, agacira amaraso, amaguru aravyimba, araribwa mu nda. Ariko ivyo byose ntivyigeze bitera ikigongo urongoye iryo bohero. Abanyororo bari bapfunganywe na Joseph baramutabarije akatari gake biranka. Ibintu vyarakomeye. Mu kwezi kwa munani mwaka 2024 umunyororo Nzigamasabo Joseph yaragwaye, araremba cane gushika naho vyanka ko ava aho yicaye.
eka n'abaganga bakorera mu ivuriro ry'iryo bohero barabwiye Samweli Kayanda ko Joseph akwiye gutwarwa hanze y'ibitaro kuvurirwayo, ariko yaranse. Samweli yaguma asigura ko uwo munyororo ariko arondera inzira zo gutoroka. Ibintu vyateye biba nabi kw'igenekerezo rya 12 mu kwezi kw'icenda, niho vyaboneka ko Joseph asigaje iminsi mike kuri ino si y'abazima. Umukuru w'ibohero yaremeye barasohokana uwo munyororo, ariko naho nyene ategeka ko bagenda bamwambitse amapingu. Kuri uwo munsi genekerezo rya 12 z'ukwezi kw'icenda 2024, Joseph yatwawe ku bitaro bikuru vy'intara ya Bubanza. Bamupimye basanze amahaha yaramaze gusinzikara. Aho yarahagwariye iminsi 12 aboshe na ya mapingu. Kw'igenekerezo rya 24 kwezi kw'icenda niho abaganga bo kuri ivyo bitaro vya Bubanza babona ko bibarengeye, baca bafata ingingo yo kumurungika ku bitaro bikuru vya Roi-Karedi Bujumbura. Baciye bandika urupapuro rumurungika, ivyo bita transfert d'une pension. Kuri uwo munsi umunyororo Joseph ntiyamanukanywe i Bujumbura. Umukuru w'ibohero Samweli yategetse ko Joseph asubizwa mu ibohero. Abaganga barasemereye barakoma induru ko ivyo bitobaho. Kw'igenekerezo rya 27 z'ukwezi kw'icenda 2024 niho wa munyororo yamanukanwa ku bitaro Roi-Karedi. Ashitse kuri ivyo bitaro, Joseph baramupimye ibipimo vyinshi, harimwo iradiyo yo mu mahaha, radiographie pulmonaire, basanga amahaha yaramaze gutobagurika yose. Baca bamushira mu bitaro kugira babandanye kumukurikirana, ariko yararemvye cane gose, asigaye yaronze biteye ubwoba. Ku mugoroba w'igenekerezo rya 2 z'ukwezi kw'icumi 2024 Niyonzigama asaba Joseph yacikanira muri ivyo bitaro. Umubabaro ni mwinshi cane mu nshuti abagenzi b'uwo muhisi. Ishavu ni ryinshi mu banyororo bahora bapfungiwe hamwe n'uwo yaraye acikanye. Barasaba ko umukuru w'ibohero rya Bubanza Samweli Kayanda yokurikiranwa kuri urwo rupfu ruteye agahinda n'umubabaro. Birababaje cane kubona umunyagihugu apfungwa muri ubwo buryo, akagwara agatabarizwa, ariko abarongoye ahapfungiwe bakanka ko aja kwivuza gushika acikanye. Ni ibintu bibabaje cane kandi biteye agahinda. Joseph akaba yarapfuye nabi, ariko nanone ubutegetsi bukaba bwarabigizemwo uruhare cane cane uyo mukuru w'ibohero, kandi bakaba bategerezwa kubaza ivy'iyo nzira karengane. Ngayo amwe mu makuru abavugwa, harimwo n'ayababaje kandi ateye agahinda. Mu kanya turaza kubashikiriza izindi nkuru zivugwa zitandukanye twabateguriye, bivugwa mu butegetsi iba vyagiye biragarukwa kw'irya nino, ndetse n'ibindi vyinshi turaza kugenda tubigarukako mu kanya gato cane.